Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Denise Ndadaye yaritavye ibirori vyateguwe n'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR vyo gusozera ibikorwa vyari bimaze indwi zitatu biriko bikorerwa mu ntara ya Mwaro n'igisabisho mpuzamadini co gusabira no kwibuka abahitanywe n'ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972. Ivyo birori bikaba vyabereye muri zone Gitaba iri muri komine Gisozi yo mu ntara ya Mwaro kw'igenekerezo rya 25 Nyakanga uno mwaka. Inyuma yaho Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye arongoye uwo mugwi yarahijije kwerekana ibisigarira vy'abishwe vyatowe muri iyo ntara hamwe n'ibinogo rusangi batawemwo. Nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yarashimye igikorwa kiriko kirangurwa n'umugwi CVR acamenyesha bari bitavye ivyo birori bimwe mu vyasabwe n'abitavye ibiganiro biheruka gutunganywa n'inama nkenguzamateka mu ntumbero yo kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi mu mwaka w'1972. Yaranamenyesheje ko inama nkenguzamateka izokwama ishigikira ibikorwa vy'uwo mugwi. Mu biganiro biheruka gutunganywa n'inama nkenguzamateka mu ntumbero yo kumenya neza ukuri ku vyabaye mu Burundi mu mwaka w'1972 n'izina ryohabwa ubwicanyi bw'ico gihe, abitavye ivyo biganiro bava mu mirwi no mu mihingo itandukanye barashinze intahe ku vyabaye mu mwaka w'1972 haba mu majambo canke mu nyandiko. Ibyo basabye cyane cyane ni ibi bikurikira: ubwa mbere, kwita ihonyabwoko ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 bwakorewe umurwi w'abantu bo mu bwoko bw'abahutu hisunzwe integuro yabwo, ingene uburyo bwa leta bwakoreshejwe mu kwica aho yari ijejwe gukingira, n'ingene abishwe basobanurwa mu bandi hisunzwe ubwoko bwabo. Bwa kabiri, kwisunga amategeko y'igihugu n'ayafashwe ku rwego rw'amakungu mu kwiga no kumenya icokorwa ku bijanye n'iryo honyabwoko. Ubugira gatatu, gusanasana imitima y'abahuye n'ayo makuba na cane cane kubakurako izina ry'ubumenja. Twagomba dushimire cyane umurwi w'igihugu w'ukuri no kurekuranira CVR ko wumvise ibisabo by'abacitse ku icumu mubwo bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972. Tukaba dukoraniye twese hano kugira twibuke twongere dusabira abacu bagandaguwe. Nta nkeka ko imitima ya benshi iza kuremeshwa kuko dukoranye muri kino kibanza kugira tunegure iryo bara twongere twunamira abacu. Ibikorwa bibaye no munsi byerekana ko ibindi bisabo by'abacitse ku icumu bizoja mu ngiro. Turashimiye kandi umurwi w'igihugu kuri no kurekuranira ko intererano za benshi wazifashe nkama, ubu tukaba dukoraniye ngaha mu ntara ya Mwaro nk'uko twari duhejeje kubivuga kugira twibuke twongere dusabira abacu bagandaguwe. Turawuteye intege kubwira n'ubutwari uri kurakorana iki gikorwa cari caratinywe canke kikadindizwa n'abari kubera imboneza abarundi. Inama nkenguzamateka irasubiye kwemerera umurwi w'igihugu kuri no kurekuranira ko uzowubera mu ngoro mu bintu uzoba ukeneye mu kurangura iki gikorwa c'iteka washinzwe kugira ushire ukuri ahabona wongere umwanishe abarundi.